Iryo huriro ry'abakorera mu gisata c'amahinguriro muri kano karere Saro Industriel mu rurimi rw'ifaransa rigira kane ryuguruwe n'umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Uwo nawe mwijambo ryiwe akaba yasavye mu gisata c'amahinguriro gukora bimeze neza kugira ngo bashobore guhiganwa mu masoko mpuzamakungu ngo bongere baje hamwe nabo mu karere kugira ngo bashobore gukorera hamwe. Ikindi yabasavye ni ugukora uko bashoboye kugira ngo ivyo bahora bakoresha barinze kubigura mu mahanga bakoresha ivya hano mu gihugu cacu na cane cane ko igihugu cacu gifise isi yimbuka kikagira n'ubutare butandukanye. Nayo abarundi bakoresha ubwenge bwabo mu bindi bihugu ngo boza guterera umuganda wabo mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Abo dusangiye akarere nabo umushikanganje wa mbere Arengiyome Bunyoni akaba yabasavye kutagira inzitizi bijanye n'urucanco rw'ikiza ca coronavirus mu kubuza umwidegemvyo wa bamwe n'abandi mu karere. Agahanura ko mu kurwanya ico kiza ca coronavirus bofata ingingo zitabuza umwidegemvyo. Umushingamateka Olivier Suguru akaba ni warongoye ishirahamwe ry'abanyamahinguriro mu Burundi avuga ko bimwe mu ntambamyi ziba hanze ari ukubura ingurane ku gihe kirekire. Ibibazo biduhanze nuko tudafise uburyo bukwiye butangwa n'amabanki kugira ngo dushobore gustimira imwe twita ama-investissement, kubera ko amabanki amafaranga atanga n'amafaranga azimvye kandi n'amafaranga wishura ku gihe gitoyi. Dukeneye yuko rero haba ikigega kijejwe kutunganya no gushigikira amahinguriro. Ibi kuko ibintu vy'amahinguriro ni ibintu bikorwa ku gihe kirekire cyane. Umwanya umara uri kuratora ugura amamashine, uri kurayafunga, uri kurakora utora ibigo vy'amaproduit ni ibintu bifata imyaka myinshi n'amafaranga wishura ukayishura ku gihe kirekire nkuko bisa bikora muri ibi bihugu by'akarere. Dusaba yuko rero ico kigega kibire twise mu gifaransa Fonds d'investissement industriel yuko coshobora kuja mu ngiro kugira ngo dushobore kuronka uburyo bukwiye guteza imbere amahinguriro. Ibindi navyo nuko dusaba ikiya kigo ca BBN gisanzwe arico kiraba ibintu dukora bifise ko bifise akanovera bikwije n'amategeko. Ivyo navyo ni akazi k'ubushikiranganje bujejwe amahinguriro n'ingenzi n'ivyo kudandaza nuko bogishigikira cyane bakakironsa uburyo hakaza abantu babinonosoye bafise ubumenyi kugira ngo ivyo bintu dukora bashobore kubigenzura neza, bashigikira amahinguriro kugira ngo ivyo duhingura twitwaye ku masoko mpuzamakungu ntibishobore kwankwa. Ivyo nivyo dusaba yuko byova mu nzira kugira ngo dutere imbere umwanya mutoya. Mu runani Inter Cafe rw'abarima bakongera bagahingura ikawa bavuga ko ari vyiza ko haboneka akaryo ko guhurira hamwe n'abandi bo mu mahinguriro. Ariko nabo nyene bakavuga ko ari intambamye bagenda bahura nazo, zimwe muri izo akaba ari nk'ukura amahera y'agaciro igihe bayakenereye hamwe n'igiciro c'ikawa usanga kiri hasi bigatuma abarimyi bidoga. Jene Twajarimana Sergio abaserukira urunani rw'amashirahamwe bakorera mu gisata c'ikawa bigenga Inter Cafe Burundi. Nayo ikaba ihurikiyemwo n'abantu bakora ibijanye n'ikawa kuva ku barimyi, ku bazitonora, abazikobora n'abazikaranga bakanazicuruza. Nanezereje cyane rero no kubona uno munsi twaserutse muri iri murishanya kugurishwa Saro Industriel. Ni akamaro kanini cyane kugira ngo dushobore kwerekana ibyo turiko turakora, akamaro dufise mu gisata cyo guhingura mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ko dukorera ku gisata cinjiza amafaranga menshi cyane kigatuma igihugu gitera imbere mu kuzana amafaranga y'agaciro. Nk'abandi turahura n'utubazo na cyane cyane bijanye nk'iyo turiko turazana ivyuma byo gukoresha bifatwa mu mugongo kuri imwe bya exoneration. Hari igihe usanga bigorana cyangwa bigafata umwanya munini. Icyo twosaba ni uko dushobora kuronswa amafaranga y'agaciro mu mwanya nyawo kugira ngo bidufashe kurangura ibintu byoroshe. Ikindi n'ibijyanye n'ukuntu tugurisha, turasanga abarimyi bagira imyidogo ku kibazo kijyanye n'ivunjwa ry'ifaranga ry'agaciro. Asanga turi kuri to ntonya kandi ubuzima usanga bwarazimvye bigatuma abarimyi baronse igiciro gito badahurumbira cyane kurima zino kawa. Muri Inter Cafe ngo vyoba vyiza ico gikorwa cyo guhuza abanyamahinguriro kigiye kiraba no ku rwego mpuzamakungu. Akarusho kariho
ako twiteze ubwa mbere nuko tubandanya tumenyekana, ikabo yacu ikamenyekana, bizotuma n'abaguzi turonka benshi, hanyuma agaciro kiyongera. Igikorwa nk'iki turifuza ko kibandanya mbere kigatera n'iyindi ntambwe ku buryo tujya no mu bindi bihugu byo muri EAC tukavyerekana, tukaja no muri Afrika yose ndetse no kw'isi yose. Mw'ishirahamwe ry'abanyamahinguriro bati turashima ko leta yahagurukiye kurwanya ikiza ca coronavirus, ariko bagasaba ko ibijanye n'urucanco rw'iyo ndwara rutoba intambamyi mu bijanye n'iterambere ry'akarere. Aho duhagaze nuko iki kiza cateye isi yose natwe cagudushitseko, ivyashikije twavyumvise, cane cane twashaka gushimira cane leta yuko yarafashe imigambi, irafata ingingo kugira ngo ibi vya covid bishobore kugwanywa, bimwe vya prevention. Ibindi navyo vyerekeye vy'urucanco twavyumvise, mugabo tugasaba yuko urucanco no musi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza, rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere kafike buseruko mu bijanye yuko abantu bagenderanira canke bashora ibintu hanze, bitobe itegeko ribuza yuko ivyo bintu vy'ibidandazwa nuko abantu basanga bari mu by'amahinguriro canke ingenzi yuko yoba itegeko ko udafise urucanco atojayo. Mu gihe rero abanyamahinguriro bavuga ko bafise ikibazo cyo kuronka ingurane ku gihe kirekire, Desire Musharitse arongoye ikigo API kijejwe guteza imbere abanyamitahe abasaba kwitura amabanki kuko ngo ibanki nkuru ya Republika yemeye kubafasha muri ico gisata. Tuzoganira kungene mu migambi ya leta ngene twofasha ico gisata kugira ngo ugwaruka rwinshi rushobore kuronka y'akazi, rushobore kwiteza imbere kugira turwanye ubushomeri. Abakeneye imitahe si ugwaruka gusa, n'abagwizatunga bose. Ngira mwavyumvise mu byo umukuru wa IB yavuze yuko les industriels nabo nyine bafise ibibazo kungene bashobora kuronka uburyo kugira ngo ayo mahinguriro yabo bayagure, bashobore gukora ibisumbye bariko barakora uyu munsi. Leta rero ikimaze gukora cyane cyane nuko yafashe ingingo yuko ibanki nkuru ya Republika ifasha muri ico gisata. Hari ibisata 5-6 bikomeye muri iki gihugu, banki ya Republika igize imisi ifasha kugira ngo igisata c'amahinguriro gishobore kuronka uburyo, byo ni kwita ingurane zo ku mwanya muniniya kandi ku mahera makeyi. Rero turahamagarira abari mu gisata c'amahinguriro yuko bo kwegera amabanki yabo basanzwe bakorana kugira ngo bashobore nabo kuronka iyo ngurane yo ku mafaranga make kandi yo ku mwanya muremure. Iryo huriro rigira kane ry'abanyamahinguriro rikaba rizomara iminsi 3, aho muri bikuru bazorabira hamwe ari uko amahinguriro yokora cane kugira ngo aronse akazi ugwaruka rwinshi rusanzwe rugakeneye.